Umukenyezi ni inkingi y'iterambere rirama. Ata mukenyezi iterambere ntirishoboka. Nubwo biri uko, umukenyezi arakeneye gufatwa ukuboko kuko ahura n'intambamyi nyinshi mu kurangura ibikorwa vy'iterambere. Ivyo navyo bigasubiza inyuma umuryango ndetse n'ikibano. Nishimwe Leana ni umukenyezi asanzwe akora umwuga wo gufyatura amatafari. Aratwiganira ubuzima bwiwe muri rusangi, ingene yari ameze imbere yuko atangura ibikorwa vy'iterambere, intambamyi yahuye nazo ariko arakora imigambi, ingene yaronse aramufata ukuboko kugira ngo ashobore kugera hageze uno musi. Aranatubwira muri rusangi nawe yifuza gushika muri kazoza. Umugambi jewe nkora ndafyatura amatafari niwo nifujije gukora. Jewe natanguje itariki 22 niho baduha ingurane z'ukwezi kwa kane. Icatumye mpitamwo amatafari iyo nabonye afise inyungu kurusha ubudandaza. Uko urabona nk'ubi birangurwa birazimvye, ariko ngiye mu matafari nubwo mba nakosa ubudonga amafaranga ndabona inyungu nunguka. Ndashobora kuba ncanye 5,000 nakoresheje umutahe 100. Urumva hariho vantaje ukuntu mba naguze ca ndonka ingerane. Vyaramfashije nari mu nzu y'impangano sinagira homba, baraza bakanyirukana, umufasha ntiyagira akazi, ariko maze kuronka umutahe umugabo yaramfashije turakora uwo mugambi kugera aho tugera ku rwego yaho turonka aho tuba. Byaranezereye kubera nta kazi nari mfise. Muri ico gihe narakora nkaroha ngiye gukorera abandi, nkasanga ndonsa amahera makenyi adasubiye kudutunga. Niho numva yuko madame wanje agira aronka amahera bica birandyohera. Akazi k'amatafari niko kadutunze. Je nkanze vraiment nta kandi kazi wompa ngo nkore ata kazi k'amatafari. Niko kazi nabonye kazana amahera neza, kubera nubwo ucana amatafari makenya amahera azira rimwe yabona, atuma yasubiza mu bikorwa wayabonye amahera y'amatafari. Dushigikiwe n'ishirahamwe Yada. Batubwiye ko tuzoyiriha mu mezi 6 kuba turangije kuriha yose. Ariko igice ca mbere kubera baduhaye amafaranga makenya tuyariha mu bice 3 amezi 3. Sindaheza kuriha. Tariki 5 z'uko umunani nzoba mpejeje ya mbere bampaye. Tuyajana kuri konti. Baraduhaye sheke turagenda tukariha. Dufise konti zibiri, konti yo kuziganya kwawe na konti yo kuriha. Madame wanje niwe yatumye subira kuba umuntu nkaronka ubuzima mu bana barafungura, ndaronka vraiment n'agasabune abana naje nkagura agasabune nkoga, nkitera amazi nkagura akantu nipfuza vraiment bivuye kuri ayo mahera umudamu yazanye mu rugo. Ikintu kize mu rugo mwumvikana muhuze ubara umugisa murasubira kugikora mugatera imbere.